inkuru yuko yoba yafashwe kubera ihohotera yoba yaragiriye Augustin Matata vyanatumye Augustin Matata ahasiga ubuzima. Iyo nkuru ubwa mbere bwo ni nziza mu gihe yoba agiye guhanirwa ico kintu, kuko izoba ari intambwe ya mbere aho tubona umukozi w'iperereza ahanwa kubera uguhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu. Ariko kuri Gerard Ndayisenga uwo shaka kumukurikirana vy'ukuri yobanza gushiraho umugwi wigenga ukora amatohoza ku mabi atagira izina yagiye arakora, yokurikiranwa ku bintu vyinshi gose kuko n'umwicanyi wo ku rwego rwo hejuru, binamaramaje ingene umuntu nk'uyo yoba yarakizezwa ubuzima bw'abarundi. Ikigira kabiri, vyoba bitangaje cane gukurikirana Gerard Ndayisenga wenyene uravye ayo mabi y'uguhohotera kiremwa muntu ariko arakorerwa mw'iperereza ry'u Burundi. Nimba koko bashaka kubituza ivyo bintu, nibagende babaze babagwanyi ba Red Tabara batangwa n'u Rwanda, nibagende babaze mupfasoni Stephanie Hatungimana w'Ingozi, nibagende babaze bamwe vuba cyane igipolisi cerekanye ko aragomba kuja kugwana kwanza bampema, nibagende babaze abantu benshi cyane babakorere ko baraza gutangara nka bose baraborejwe igufa bimwe bikomeye cyane. Kandi n'amakuru dufise avuga ko ngaho mw'iperereza hasigaye hariho n'umuganga. Umuganga iyo abantu bahohotewe bikomeye bakaba batateguye kubica, uyo muganga araza akabavura imbere yuko bajanwa imbere y'ubutungane kugira ngo bagende basesuka. None barinze bazana umuganga avura abo bahohoteye, mwumva guhohotera abantu mw'iperereza bitahindutse ingendo isanzwe ijanye n'ivyo kubaza abariko bararondekwa ko ivyaha. Muri ico gihe abantu ba mbere bateza kuca bakurikiranwa ni umukuru w'iperereza mu gihugu, n'uwujejwe iperereza mu gihugu hagati Alfred Innocent Museremu. Amakuru dufise yemeza ko hari benshi banahohoterwa abihagarariye, ni Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka, nawe nyene dufise amakuru ko benshi muri abo bantu bahohoterwa abahagaze ngaho ariko arorera iyo wenyene atagiyemwo mwabakubita. Urumva gukurikirana Gerard Ndayisenga ntukurikirana abo bandi ntivyoshobora kumvikana. Mbega hoho ni gute bokurikirana uwahohoteye Augustin Matata bakaca bareka uwahohoteye Innocent Ndikumwe nayo w'Imatongo, nawe nyene ikiziga uyu munsi kikiri hariya muri clinique Prince Louis Rwagasore? Wofata gute Gerard Ndayisenga ariko ukareka Leonard arongoye iperereza mu ntara ya Kayanza? Ikindi twebwe dufise ko amakenga nuko ari kenshi twagiye tubona bishika abakozi b'iperereza iyo bagize ngo barahagarikwa babacisha y'akanya gato bakaca babasohora bakigendera. Uhereye nko kuri Jodasin mu 2015 ahejeje kurasa Caporale Ephraim Hatungimana, babacishije amezi 6 abakozi b'iperereza bizwi ko bamurashe kandi barashe ingabo y'igihugu, mu nyuma ca baritahira abandanya amabanga ataco binona. Rero tubona ko ifatwa rya Gerard Ndayisenga rishobora kuboneka nko kudusiga inkore ku maso, nkuko bavuga ati goma amaso amakungu. Ubwa mbere bwo ntibahane ivyaha biriko birakorwa vy'ukuri aho mw'iperereza, ariko bakerekana ko mengo hari uwakurikiranywe. Ku rundi ruhande ugasanga n'uwo yitwa ngo arakurikiranywe ntahanywe vy'ukuri, nimba batarondera no kuca nawe nyene bamuhungabaniriza ubuzima bwiwe.